ibiri muri jewe byose himbaza uhoraho. Haleluya. Mbega urabwira umushaha wawe, ndabubwira kenshi numva umubiri udashaka. Hari igihe umubiri ukubuza gushima, ukavyuka mu gitondo bikanga, wumva nta mvi, wumva udashaka, wumva wovyuka ugafungura ukagenda, sivyo? Iyo bibaye gutyo navyuka ati wa mutima wanje, nagira utoke gutya ntiwumviriza, naremewe gushima, nicyo naremewe. Hari ibintu Satani akora mu buzima bwawe kandi akazengura guhesheje, agasanga y'umurongo yibagiye muri Bibiliya w'Abaroma 8:28 ko byose bikoraniza hamwe ku neza y'abakunda Imana. Hari abantu bakeneye kwigirwayo mu nzira bakava mu nzira kubera barazibiye umugisha wa vrai. Haleluya. Uhagaze mu mugambi w'Imana bakwandikira ikete yo kukwirukana, ntugire ubwoba kuko uhagaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Nakikwagiriza Mana urakoze kuri promotion ugira ume. Hari umuryango wugaritse, hari undi muryango ugira wuguruke. Ayugaye hamariho be quelque part. Hari ahantu hariho be. Ikintu cyose giciye mu kiganza cya Yesu kirakiza, kirabohora, kiratabara. Igikururuwe kiva kuri Yesu. Imana ishimwe. Abanezerewe. Haleluya. Aho twatanguranye mu gitondo nako nababwira ni igihe nariko ndasubira mu gihe interview abayikurikiye kuri YouTube, inyereka intaye yanje ingene amashimwe yahinduye ubuzima bwanje. Hari ikintu cyasuye kwaka muri jewe. Amen. Hari igihe ubona ibintu wabibonye ugahishurirwa kumva ubushobozi ariko ugasanga umengo biravyutse bishasha. Rero twaganiye gose ku majambo yerekeye amashimwe, ubushobozi bw'amashimwe. Numvise kenshi ntegura inyigisho yindi ariko numvise muhemu y'Imana abwira ati gumaho nyene. Haleluya. No musi gumaho kumvuga amashimwe, ubushobozi bwo gutazira. Imana ishimwe. Tuje mu ijambo ry'Imana, murongo mugufi gose, Zaburi 150:6. Psalm 150 verset 6. Igihumeka cyose nigishime uhoraho. Haleluya. Igihumeka cyose. Ndashaka kubona abantu bahumeka ngaha hafi wose. Ana batadugije. Ndashaka kubona bahumeka. Haleluya. Umviriza. Nico gituma duhumeka kugira tukora iki? Ni bishasha. Uhumeka kugira ubaho gusa. Urinjiza oxygen sivyo muri wewe kugira ugira iki? Priorite no gushima Imana. Nimba uhumeka uhamagarirwa gushima Imana. Haleluya. Hari amajambo no mangarukamwo ndanavuze no muri kito ya mbere yuko dukwiye gushima Imana mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Gute woshima Imana mu bihe bibi? Maze gushima Imana mu bihe bibi uramaze kwikwa sinavuza biduze ukuboko. Yumvire bihe bibi byagushikiye warigeze gushima Imana. Aya mure kubesha. Wabishoboye gute? Ni gute ushaka gushima mu bihe bibi? Aya majambo akomeye ko turi guno muzi. Ni gute ushima Imana bagusohoye mu nzu? Ni gute ushima Imana fiancé wawe yaguhevye kubera wamubwiye igihuha kuri wewe kandi wamuhaye umutima wawe umukunda. Vyose biri mu mugombe bw'Imana. Ariko nibuza kubabara. Niba wamukunda urababara sivyo? Ari umuntu yavuze ngo nyigisho nayumvise. Yampevye. Mana yampevye ariko ntaje ndagushima nta kundi. None ngire gutega Mana. Nuzobwira Imana ngo none ngire gutega Mana. Haleluya. Tukatwige yuko iyo uri kurashima Imana si formule gusa. Sama jambo uvuga. Sigisabisho usubiramwo n'ubuzima. Amashimwe n'ubuzima. Amashimwe no kumanuka. Wewe nyene ukamanuka. Kera ni mu masengero nk'uku niba nta ntebe za plastike canke z'ivyuma zariho. Imana ishimwe. Waramanuka hasi. Amashimwe no kuja hasi wewe akagira gute? Akaja hejuru.
igituma kenshi amashimwe ata impact agira nuko dushima turi hejuru. No muze kubwira ni ushime umanuka uzimangane. Niyo nyigisho na musi ugutazira ko kuzimangana. Mushaka kuzimangana cyo tumamze amene zibiri gusa. Mushaka kuma muriho. Mushaka kumera nka wa mukobwa yatsirikira kuri ezo sosio. Ku WhatsApp ndetayibonye. Yako arahimbaza Imana na selfie. Agumahimbaza Imana yako aragira selfie. Video. Iyi film angene yako arahimbaza Imana akarira. Ameze gutya. Deja baza kwa selfie, harimo selfie. Ni wewe. Uri kurahimbaza Imana cyangwa kuri himbaza? Uri kuri tazira. Kugira ushobora kuri statiko nako ni mu mwemu. Mwambonye ndi mu mwuka. Hari abantu bitazira bakiza ngo gukora tazira Imana. No musi rero ndakubitako, sivyo? Imana ishimwe. Hari abantu batazira umugisha, ni batazira nyene gutanga umugisha. Ni gutazira umugisha. Ni yiri kuratazira Imana kugira iguhe umugisha gusa. Bana majambo umupfana umugisha. Hawo umugisha utawuronka ucubiva mu nce gituma abantu benshi umvuze zino nyigisho barashuha cyane. Nayibonye kenshi. Ntanga kuronka ino revelation kuva kera. Ntawe kubyigisha abantu mu maserie de prière barashuha. Birakoza. Nimba byakozi wawe barambara nimba byakozi wawe nanje wanje bizokora. Imana ishimwe. Bagatanga utazira mu gitondo. Nibazo mana ndibaga ibibazo byanje nje imbere yawe uri Imana. Uri Imana mana. Uri Imana mana. Umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri. Indwi ya mbere. Indwi ya kabiri. Mana none. Uravyumva cyangwa ntuvyumva? Chris byabiri ntibikora. Ikidakora. Maze indwi zibiri zose niko natazira buri munsi. Ariko ibibazo bako bihera bigenda biba nabi gusumba. Imana ishimwe. Iyo uri kuratazira Imana kugira uronke umugisha gusa nukuva yuko nturi kuratazira Imana. Uri kutazira nde? Umugisha. Niba utazira Imana ugira uronke visa. Ni kutazira Imana kutazira visa. Nicyo gituma kenshi niyo visa utayironka. Nawe akazi utakaronka kubera Imana avuga ati wowe si jewe kurahimbaza. Si jewe kurarondera. Amen. Ngo bakora ntazira n'iminwa yabo ariko mitima yabo iri kure yanje. Igikuru sivyo ubwira Imana, igikuru ni yifato mu mutima wawe. Amen. Gihumeka cyose gihimbaza Imana. Reka turabe ngene umuntu ashobora guhimbaza Imana mu bibazo. Tuje muri Yobu. Yobu cya kabiri murongo w'indwi. Yobu yari umuragorokera Imana. Si umuntu yari mu byavyaha. Yari umuragorokera Imana agatanga ibimazi ku byaha byiwe n'ibyaha by'abana biwe. Imana gushika naho iza iri fier. Inezerwa ku bwa Yobu igahamagara Satani ngingura umusavyi wanje Yobu. Amen. Ni Imana niyamara kuba fier de toi ikakunezererwa mu gihe umuvyumve neza. Yanezerewe ngene kurahimbaza Satani azocaza kukurega. Aza kubwira ati uyu muntu akora gutazira kuko wamuhezagiye. Akora gutazira kuko ari ibyo ushaka kumuha. Ariko Imana yumva yuko mengo Satani agira atsinde. Atigenda kwerekera rero ko akora mpimbaza. Haleluya. Icyabaye rero mungo w'indwi. Nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho ateza Yobu ibihute bikomeye. Amen. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ugashitsa mu gitwariro. Nuko yabira urujo rwo kwiyagarisha araheza yicara ku kiburiro c'umunyota. Aje nabwira yuko ibi bibazo byakorashikira Yobu ari Imana yahaye ruhusha nde. Turakunda kurega Satani. Abantu bakunda kurega Satani. Satani n'umuja. Maze kubyumva. Satani n'umugimbiri n'umuja. Umunsi wo imbere y'Imana abwira ati mwako murantukira ubusa si jewe. Naronse uruhusha. Naronse autorisation. Haleluya. Hariho uruhusha Imana amuhaye yaramweretse ahagarukira. Nimba yarashobora gushikira umubiri wiwe nuko Imana yamuretse ngo ashikire umubiri wiwe. Imana ishimwe. Nabwire imigambi ya Satani turose ubushobozi bwo kuyisambura. Haleluya. Mu izina rya Yesu urasambura umugambi wa Satani wavuye mu mutwe wa Satani mu byiyumviro bya Satani. Turi kumwe?
ariko hariho imigambi y'Imana. Imana ireka Satani agakora gushika ahantu agayukira. Iyo rero Imana yaretse Satani ngo akora ahantu, Satani arabwira ikintu kimwe. Imana yamukoresha. Imana yamukoresheje mu kubamba Yesu. Babamba Yesu bazi ngo baramuhejeje, ariko nemeye ko duciriye inzira kugira turonke ubugingo budashira. Byari bikenewe ko abambwa, byari bikenewe ko Yesu agurishwa. Ntiyagurishwa n'abandi, yagurishwa na Satani. Satani yagiye mu byimviro byabo ati nimumubambe. Amen. Ndavuze ikintu kimwe, iyo Satani amenya yuko Yesu abambwe, isi yose icicungurwa yari kumwica. Nubwo bwenge bwiwe bugarukira he? Haleluya. Hari ibintu Satani akora mu buzima bwawe kandi akazengura guhejeje ngo agasanga y'umurongo yibagiye muri Bibiliya w'Abaroma 8:28 ko byose bikoraniza hamwe kuneza y'abakunda Imana. Nako nabwira umukobwa yarize yuko umufiance we yamuhevye, amuho ivyo bamubwiye kuri we, sivyo? Arababara, ararira, sivyo? Ararira gose. Hanyuma amaze kurira atatangana no kwanga uwo muhungu ko yamuhemukiye. Mu nyuma aratahura yuko, haleluya, Imana yamukuye muri iyo nzira, kuko wewe ntiyari kubivamwo. Imana yamwigizayo. Hari abantu bakeneye kwigirwayo mu nzira bakava mu nzira kubera barazibiye umugisha wa vrai. Haleluya. Nabwiye iyo tange kuza abahungu ba pirate ba fake bakijije mugabo ba fake, no kuvuga yuko barakijije mugabo sibo sujya, kuko sibo nukeneye yewe ukeneye ujya. Ujya rero hari gira abura haca kubera ari aba fake bazigiye mu nzira. Nawe rero naguma uraba iyo hanze urahusha wa vrai ukaja mu ba fake, mugabo umunsi wabitahuye, haleluya, ukazanga ushima Imana, kuvuga Imana ndashaka ibya fake byose bihave. Ndabwije ukuri Imana izobikuraho. Si mariage gusa, n'abagenzi. Abagenzi ba fake baraza, Satani akabazana, kandi kenshi kabakaza bakwereka ko bagukunda. Satani akoresha abagenzi gusa. Satani akoresha umuryango wawe w'amaraso, abakwegereye Satani abakoresha. Satani agerageje gukoresha Yesu aciye kuri Petero. Petero ari amwegereye gose, muri abantu yamafata abantu batatu kenshi, muri batatu Petero yamarimo. Haleluya. Yakuyemwo 70, yakuyemwo abandi muri 12, agakuramwo bangahe? 9. Hama ariho Yohana, Yakobo, Petero. Satani yagiye kurondera abantu, yagiye kurondera Toma, yagiye kurondera Petero. Arabwira ati ngira ngere ku musaraba. Petero avuga ati ntibishoboka, ndi hano mwenyewe n'inkota ndayifise, ntibishoboka, ntibizobaho. Yesu avuga ngo nyuma yanje Petero kweke mwise Satani. Ivyumviro vyawe si vy'umwana w'umuntu, ni vya Satani. Kwa Satani ace mu bantu kugira kuzimize, sivyo? Rero yari Satani urashobora kumwirukana. Muvuze ntiyari Satani uramwirukana. Iyo Satani nawe yaronse mission y'Imana uramwirukana. Aja he? Umusozi. Byamushikiye Paulo. Aramwirukana, arasenga rimwe, arasenga kabiri, arasenga gatatu, ndi ngaha simva ngaha. Vuga ati none idayimoni ko yanze kuvayo. Imana yavuga ngo ubuntu bwanje. Nuvuga yuko ivyo ukora vuga ngo veho siwe. Kuko Bibiliya ivuga ngo umumarayika wa Satani aza kunkubita ibipfunsi. Inyigisho goye kumva kuri bamwe bamwe. Ikintu cyose Satani yakoresha, Satani ashobora kumukoresha, sivyo? Nagenda kubira yuko iyo umugambi w'Imana, ndabisubiramwo, iyo uri mu mugambi w'Imana, uri mu bugororotsi, utari mu buzima bw'ivyaha, usenga iminsi yose, haleluya, ushima Imana muri vyose, uhimbara Imana, Satani niyeza mu buzima bwawe azokontribuwa kugugumiza mu mugambi w'Imana, azogusunikira mu mugambi w'Imana. Ntashaka muvyumva, ashaka muje ko mumuregara Satani ivyo yakoze, na Satani ivyo yakoze kweke tumuha inguvu nyinshi, reka duhe inguvu Yesu. Amen. Nako nabwira rero umukobwa yararize, ararira gose, mugabo munyabitahuye aca arasenga ati Imana ndagushima ko wabikoze.
ndashaka kuba umugambi wawe. Ati ibyo udashaka ntibikabe, udashaka ndamwirukanye. Abakobwa ba celibateri mwirukana abafo. Wagira uti va mu nzira, bivuge mu masengesho, ahari azova mu nzira. Abaza gusamaza kukurangaza bave mu nzira. Haleluya. Ari umuntu wawe atarashika ko ari ambuteyage. Ari ambuteyage mu nzira ikifo kwivaho. Haleluya. Wa mukobwa hanyuma Imana ambwira neza ko uruzo rw'amashimwe, kwezwa, gutinya icyaha, guhimbaza Imana, Imana irazana wa vrai. Atari wa pirate. Hama muronse agira ubuzima bwiza bwo gukorera Imana. Amaze kubibona, avuga ati Imana ndashaka kunyemerere. Ngende gushimira wa wundi yanyanka. Umwenyirukana. Ndamushimire kuko ntubita hanze. Nari impushije. Benshi barahushije. Amen. Jone nako navuga nti ahantu hambere ku kaburi kuri cimetière hari ubutunzi bwinshi. Hari ibitabo bitanditswe, hari indirimbo zitanditswe, hari ibikorwa by'Imana bitakoretse, kuri abantu bakurikije babona n'amaso y'umubiri. Reka gukurikije amaso y'umubiri sivyo, hariho ubona aho utabona, hari ushika aho udashika. Reka guharura nkuko abisi baharura. Mbega yize gushika hehe? Ava mu muryango yuhe? Ayi wabo ni bande? Yize amashuri ayahe? Akora he? Ahembwa gute? Arafite imodoka cyangwa yafise? Norongwa n'imodoka uzokubitika. Haleluya. Ba mu mugambi w'Imana. Genda Imana igushaka. Haleluya. Rero Yobu aca mu bihe bigoye kandi ariko yakoze icyaha. Amen. Ariko Imana ishatse kugaragaza ubushobozi bwayo. Umuntu wosomye somo w'icenda. Maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracakomeje kwa kugoroka kwawe. Ubu umugore yakora yari inspire nande? Yaciye kumuvaze? Cyangwa ciye akwegereye. Imana ishobora gushaka umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Kandi ari ibibazo ashaka kubaza ukabona ko gukunda. Ashaka kukuzigama kuguproteja. Ariko ntamenye ko ariko arakoreshwa n'umwansi. Ngo mbega n'ubu uracyakomeza. N'ubu unyiri kuriyagaza nibuye. N'ubu umubiri wawe watabaguritse uracyakomeza kwizera Imana yawe. Tuka Imana. Uveho. Umurongo w'icumi niwe ashaka kumviriza rero. Umurongo w'icumi. Ariko aramwishura ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'ibipfapfa. Nta garanti irimo ngaha. Uvuze nk'umwe, si we wenyine, hari n'abandi b'ibipfapfa nkawe. Biyumvira nkawe. Nk'umwe mu bagore cyangwa ibijuju. Komeza. Mbega none. Mwumvirize. Mbega none. Twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana. Mwumviriza. Tworonka ibyiza bisa mu biganza by'Imana. Tukanka kwakira n'ibibi navyo. Muri ivyo byose Yobu ntiyakoresheje icyaha kanwa kiwe. Akantu karakomeye. Mbega none twohabwa ibyiza bisa gusa mu biganza by'Imana tukanka kwakira n'ibibi navyo. Abana b'Imana no munsi bashaka ibyiza gusa, ibiserereka gusa, ibikayangana gusa. Niyo mugisha w'Imana. Utaritegura muri wewe ko ibibi bishobora gushika mu buzima bwawe, ntushobora kubohoka kwidodomba. Haleluya. Nimba wibaza ngo kwera umwana w'Imana nta ngorane uzocamo, nta kibazo uzogira, uzoba mu byiza gusa kwera usenga, nukuba yuko uri kure cyane, nukuba uri muri position ideal ya Satani. Satani akorondera abantu bizera yuko kwa bakijijwe atabibazo bagira. Kuko namara kwizera gutyo azozana ibibazo ucibona ko Imana yakuvuyeko, Imana yaguhevye. Rero Yobu yakamubwira ati nimba twemeye kwakira ibyiza twakire n'ibibi Imana irekuye, kuko ibyo bibi si bibi birekuwe n'Imana. Sinde ko muvyumva, hari ibibazo ucamo atari uko Imana inaniwe kubigukuramo. Haleluya. Suko wauza akazi waraplayinze bikanka, ariko nubwo utaronsa ako kazi hari gihe ako kazi umuryango ari Imana yawugaye. Uvuga amen tayivuga nivyo. Uradodora ntiwuguruka kubera iki? Uri kudodora
Imana yaguteguriye B. Kandi uzokwizigira kuri A, B uzofwishikiriye ko wowe uri convaincu ko ari A iteza kuguruka. Nico gituma iyo Imana yugaye, iyo bituguruka, uhagaze neza usenga, shima. Wow, ndakora kuvuga mu nyigisho zanje, umujene kera tugikizwa hashi imyaka 30. Sinzi yari uwo mujene, ubundi umujene no mutagarakuze. Niyo muntu wa mbere yamfashije gutahura Abaroma 8:28, Home 8:28. Yarabuze gutahura yuko ku bantu bari umugambi w'Imana, bamagawe n'Imana, bahagaze mu mugambi w'Imana, vyose bifatanza hamwe kugira iki? Sinzi hari umaze gukora gato nga gato nta nga muri eglise nzima nta numwe barahari urabizi urabizi ko tubwira gato imwe ibintu nka 5 byo bikenewe. Amata mwajubise, isukari, vanille na creme, ivyo bine mwajubise. Amata, isukari, vanille, creme. Okay, na gato irimo ikintu toshobora kujya cyonyene. Ikintu uvuga uti kisi noshobora kujya cyonyene ntiza kuba kivanze n'ibindi. Irigi vanille. Oya amata urashobora kuyagotomera. Wone nywa amata. Vanille nshobora kujya yonyene. Oya. Okay, rero dufate ko vanille ushobora kujya yonyene, sivyo? Ikindi kuzojya cyonyene niki? Ifarini. Très bien. Uberavuze hariho ifarini, wari wayivuze ifarini. Wayibakane wo guherako. Niyo guherako ahubwo. Bata atafarini nta gato yo haba, sivyo? Rero amata, vanille, ifarini n'isukari. Rero bigira gato. Sivyo? Bingahe? 5 vyose hamwe bigiye hamwe. Bikavangwa vyose bivamo gato. Amen. Rero wewe ugiye gufata kimwe muri ivyo uhisemwo ifarini. Gira wikubitira ifarini gusa. Yumvire nkajirira ko afata ifarini gutya akayijya. Omereko gute? Ucukwara? Nta muntu ashaka kujya ifarini yonyene. Ifarini keneye kuja hamwe n'isukari na vanille n'iki n'amata bikaja hamwe. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga vyose nabijya udashobora kujya vyonyene. Nabijyaye utoshobora kujya vyonyene bikeneye kuja hamwe n'ibindi vyose bikaja hamwe bikavangatirana vyose bikagira gato ari biraryoshe. Myam. Bisako vyose hamwe bija hamwe. Rero muri byo vyose hari ivyo udashaka. Hari ivyo udakunda. Muri byo vyose hari ivyo ukunda. Nico gituma Yobu yabwiye ati wori kipfapfa. Woshaka gusa bijya biryoshe kandi bigitoja birakeneye kuja hamwe kugira gato ibe gato. Haleluya. Nico gituma vyose si vyiza gusa, hariho bibi bisa na bibi hanze. Bikeneye kuja hamwe kugira gato iryohe. Amen. Wa mukobwa mwana mugaruka ko sivyo? Yaronse wa vrai. Amaze kuronka wa vrai, acha aravuga ati aragenda kuri wundi yamuheba ati warakoze kumpeba. Kuko waransunikiye umugambi w'Imana. Haleluya. Uhagaze mu mugambi w'Imana. Bakwandikira ikete ko kwirukana. Nugira ubwoba. Kuko uhagaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Nakikwagiriza. Mana urakoze kuri promotion ugira ume. Hari umuryango ugaritse, hari undi muryango ugira wuguruke. Ayugaye hamariho B quelque part. Hariho ahantu hariho B. Nuemere kurira ngo ayirugaritse. Hariho B. Vuga hariho B. B nitahaba hariho C. Imana igarukira kuri 26 kuri Z gusa renda na Z hari izindi zo mu ijuru. Haleluya. Imana yamifise pièce de rechange. Yamifise kinisubiriza acavuye. Icyo gusaba no kuba mugambi w'Imana wizere ko vyose hamwe bikeneye kuja hamwe ivyiza na bibi. Nivyo umugore wa Yobu atatahura. Amen. Rero ni vyiza ko utahura igituma waremwe. Yesaya 43:21. Esayi 43 verset 21. Mugi
abantu Indira gato mu Kirundi no mu Congereza bivuga neza, ariko mu Gifaransa traduction si nziza, ntijanye neza na version originale. Kuvuga mu Kirundi kwanza. Abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Amen. Soma na utsi Congereza nga. Nase Bibiliya Congereza. Emmanuel nta Congereza afise cyangwa uwundi. Haleluya. Ngo banaremye kugira ngo bagaragaze ayo bashimwe. Mwana majambo abanaremye kugira batanga ishimwe ku bwanje. Nimuvyumva, iyi version y'Icongereza nayikuvuze n'ikirundi ziyopfuma. Ikifaransa baravangiwe gatoya. Amen. Ngo niremeye kugira ngo bagaragaze ishimwe. Ngo no mu Gifaransa bivuze neza, finalement bivuze neza. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pas na publiera. Kugira ngo so that Imana ishimwe. Kugira ngo bapublie mes louanges. Muntu muzima uri ngaha waremwe n'Imana. Amen, amen, amen. Ndashobora kubona baremwe n'Imana. Abaremwe n'Imana bose bari ngaha na jewe ndimwo. Nashaka kumenya igituma waremwe. Ntiwaremwe kugira ngo urongore ngo uvyare ngo urondoke gusa. Ntiwaremwe kugira ngo ubeho. Ngo ube umwakazi. Oya, ikintu ca mbere Imana yakuremeye ni kugira ngo ugaragaze amashimwe. Yakuremeye ishimwe, gutanga ishimwe, urikora icyo waremewe. Igituma cyo waremewe nuko ni wapfa nico uzokomeza gukora. Mwijuru nta business iriyo. Nta byashara biriyo, nta matongo yo kugura no kugurisha ariyo. Amen. Mwijuru nta kuvyara. Mwijuru nta kurongora, abashaka kuvuga ngo sife ntarongoye. Mwijuru nta kurongora. Uwo mugore warongoye zo musiga ngaha. Kandi zociguranza kwawe nawe nyene ukwiwe. Amen. Rero icyo waremewe nugushima Imana. Niko byanditse ngaha, twaremewe gushima Imana. Nico gituma yuko urashima, nico kijambo gihimbara Imana kuko ukora icyo waremewe. Nimuvyumva, waremewe gushime, waremewe kuvuga ubwiza bw'Imana. Imana yarabonye ubwiza bwayo, yarabonye ubwiza bwayo, ubunini bwayo, ubushobozi bwayo. Iravuga ati si vyiza ko jewe nishima, ndakeneye kurema umuntu wundi ashima. Imana ishaka gukora vyose, ariko ikintu ashaka gukora yonyene nako no kwishima. Twaremye kugira dushima. Nimushaka kwibaza ingene Imana imererwa iyo abantu yaremye bakora ishima. Kubera iki? Kuko icyo waremewe. Amashimwe nico kintu ca mbere ukwiye gukora. Abantu bafite imitwaro ugiye imbere y'Imana mu gusenga, banza ushime. Imbere yo kuvuga umutwaro wawe nubwo wena mikaranjuru, tangura n'amashimwe iminsi yose. Wegera intebe y'Imana n'amashimwe. Niyo urangaje Imana yumva. Amen. Narufise umugore yarafise umunyekanani, yarafise umwana agwaye, ari posede, sivyo? Araza kuri Yesu. Ico gihe Yesu akora ibitangaza, abanyamahanga ntibari bemewe kuronka igitangaza. Mwari mubizi? Imbere yuko Yesu apfa akazuka, ibitangaza byaraba abanyisirayeli gusa. Abanyekanani, abanyamahanga ntibarimwo. Uwo mugore araza atari qualifié. Araza Yesu arikausha. Aramuhamagara Yesu arankumumvira, aramwumva. Mbwa ntiyamwishura. Abigishwa biwe babonye abagomba kubindura ati uwo mugore ako kagore kabwire. Katuva inyuma. Amen. Yesu aravuga ati aranga arikausha. Umugore aravuga ati nawe yanse kunyitaba. Ndazi inzira. Ituma vuga. Amen. Inzira yitwa gushima, gutazi. Worship. Adoration. Umugore akubita ikorosi arabitanga imbere. Yesu ariko arazana wa mugore imbere yiwe. Road block arazibiye. Cyakoze niki? Yagumye ahagaze kujya kubwuma. Hasi. Adoration. Adoration yatumye Yesu avuga. Yesu jaravuga. Muguze amabanga ya adoration. Nuko wabitahuye. Wewe nuri qualifié. Nakini wofumva Imana ivuga basi. Nuko utokironka mbwa ikavuga. Nta kintu kibaje kubwira umuntu kaguma kuraha gusa. Nta kwishuri. Wewe ni wemewe gitangaza. Kwera naje gukora ibitangaza muri kano kanya abana ba Yakobo gusa abanyisirayeli. Wowe ni wemerewe. Uzira makuru. Ahubwo si vyiza ko twafata imikate y'abana bisezerano ba Israeli. Iyo mikate tukayiha akabwa nka wewe, wakabwa we.
wumvise ko arakabwa ucuvuga ati ya basi pfumunyankira mugabo basi ugire nico ubaha basi ugire n'indero ugire kunyankira untuke cyo nibibaho wa mugore ati urahasha nivyo ndakabwa ndi madamu kabwa simbaha ndemeye kuba kabwa kwere kurambwira yuko imikate ari y'abana ariko ngira nze kurondera uburenganzira bwa bw'utubwa utubwa niturongo umukate ariko turarongo utuvunguka Yesu abemeze gutya ngo ubisi yavuze ntasavye umukate asavye ibintu bibaha utubwa bana majambo asavye utuvunguka miete lakini nabwire yuko akavunguka kavuye mu kiganza cya Yesu. Haleluya! Nubwo ko barakavunguka karagutabara. Ubiriza urosa kavunguka kavuye kuri Yesu. Kari muri utuvunguka dufise meme natiri umukate. Ikintu cyose giciye mu kiganza cya Yesu kirakiza, kirabohora, kiratabara, igikururuwe kiva kuri Yesu. Umugore atari yemerewe igitangaza cyaro nk'igitangaza. Mbega wewe utarakabwa ubifashemo gute? Wewe uravyemerewe. Kwera Yesu yarapfuye arazuka. Rero n'abanyamahanga uno musi baremerewe igitangaza. Baremerewe kubohoka. Baremerewe ko Yesu bakendera. Uno musi biraba Israeli gusa biraba uwizeye Yesu Kristo umwami mukiza. Niba wizera Yesu nawe uno musi uremerewe. Haleluya. Rero wewe ni wagera imbere ya Yesu ugatazira ntazokubwira ngo urakabwa. Azobwira ko uri umwana w'Imana. Azobwira ko uri umuragwa hamwe nawe. Ko yabiteguye kuva kera. Haleluya. Ko muri Yesu Kristo ibyo dusaba data tubironka twizera. Haleluya. Nashaka gusa no muzi icyo shaka ko tutahura. Utahure yuko ibihe bibi bibaho. Amen. Ntushaka kubaho nta muntu numwe abantu bazokwigisha hari namumva ubutumwa abantu bigisha ngo muri Yesu wizera no gucakira gusa vyose n'umunyenga no kunyerera abo n'ababeshi kuko abavyemeye bari bomaguye barabona ko babeshi ubwiye ko bazobona ko none bitakunze ntiwizeye wamubesha umwana w'Imana yakuze mu mpwemo ariteze kwakira ibibi n'ivyiza. Haleluya. Ngo muri ivyo vyose ngo Yobu ntiyigeze akora iki? Nta cyaha yakoze. Mbega wowe bigeze nabi urakora icyaha? Icyaha reka si gusambana gusa, hano bazi gukurikirana gusambana gusa. Hariho kwidodomba, kwagiriza Imana, kubaza Imana, demande explication. Imana yisigura imbere yawe. Nivyo birateye ubwoba. Nashaka tuhindure ngene dushima Imana. Igihe two turashima Imana, tumenye ko dukwiye guca bugufi, tugasaba Imana nk'abantu baciye bugufi. Amen. Imana iravuga ego ibijyanye n'umugambi wayo. Abantu bacizera yuko icyo usavye cyose ngo nuko wizera ukironka ntatahura Imana. Amen. Nimba ibyo ushaka vyose utegeka bigaca biba ninda ari Imana muri wewe nayo ninda ategeka uwundi. Ninda yo chef. Nuvuga yuko wewe ujye ushatse puf bica biba. Ariko Imana ivuga ati reka Imana ibe Imana. Kuba Imana no kuvuga iki? Uremera kuja hasi yo ikaduga ikazamuka. Aho ati bishobotse bikunezera. Amen. Niwiboma ndagera bwiki nimwe niwiboma ukajya gusaba ibintu bidabanye n'ubugombe bw'Imana ntumaramare si icyaha. Si icyaha ko Bibiliya ivuga ko Yesu atakoze icyaha sivyo? Abaheburayo 4:15 ngo we yageragejwe ibigeragezo vyose n'ibikugerageza wowe yabigeragejwe ariko nta cyaha yakoze. Ariko nubwo ata cyaha yakoze yarasavye ibintu bitari mu mugambi w'Imana. Ndazi cyo yasavye bitari mu mugambi w'Imana. Kino gikombe bane majambo sinje kumusaraba simbambwe sivyo kwera yashaka kukiza gatwe yatanguye avuga Imana. Hari abantu bazi kwadoha mu bantu bazi kwadoha na Yesu arimo sivyo. Hari abantu bazi gukora ku mutima w'Imana. Yesu yatanguye avuga adoration. Amen. Ariko asaba ibintu bitajyana n'ubugombe bw'Imana ariko abanje kunezera umutima w'Imana. Wow. Ndazi yuko uri Imana ishobora vyose. Hari abantu bazi ngo bavuze gutyo Imana cyayemera. Imana iguma ari Imana.
suko ayinejeje gusa suko kurayigira amajambo aryoshe ngo uca yemera ndazi ko ushobora byose bisigura iki rero bisigura yuko ndazi ko wewe nubwo wabivuze ushatse woce yindi nzira jewe nkavayo bien nta gukubitwa na kwambara ubusa nta mahwa hamisi isi ukayikiza ukundi sivyo hajije umwanya avuga ati ariko nubwo senze gutyo ivyo ushaka haleluya ivyo ushaka muri Luka 22 ivyo ushaka bibe apana ivyo je nshaka apana ivyo jewe Yesu mu mubiri shaka ivyo wewe data ushaka mene majambo Yesu yemeye nibibi ko biza kugira ya gato ishobore kubaho haleluya yo vanilla sosa isukari ya sosa mugabo ifarini irakenewe kameme mugabo ifarini ishobora kwimiragura yonyene yumvire nka jira ko ramiragura ifarini gusa ndakeneye yuko biza hamwe bivangika vanille amata isukari vyose hamwe n'ifarini gato ija bw'ifuru haleluya hari igihe bishobora kuja hamwe vyose bikavangika sivyo jire igato urazi kuyikora ivyo bitanu vyo vyagiye hamwe wabivanze uca guca bigotomerwa nyene urakeneye kuja mw'ifuru mw'ifrigo ari ivyo basha mw'ifuru ariko ari amagato basha batangura mw'ifrigo mw'ifuru yasimbiye muri frigo afisa amero menshi utangura mw'ifuru hanyuma muri frigo rero mw'ifuru ubishizeyo ifuru idacometse ata umuriro igira bigenda gute hakivamo ifuru igira akamaro iyo hari umuriro nawo nibihe bigoye ucamwo hari ifuru ikwiraka irahingura umugisha wawe abakristo benshi imigisha yawe yapfiriye mu ifuru baremweye kwivangika ipfira mu ifuru wayibonye mu ifuru hakuja gucomeka ifuru kuvuga none ko bidasha bisha gute kandi wanse umuriro kugira bishe hakenewe akariro haleluya haleluya iyo uri dushira muri frigo no kuba byatunganye sivyo rero bandurindire bishe gira mugenzi watureka bishe kandi ko bitewa niko bigira agaciro haleluya imana izokomera ko bizigira ivyo bikurayo hageze haleluya emera timanda gushima ko ifuri ikomeye amen ukushima imana utidodomba nuko umuriro guma utegura gato bisa rero ko emera ko ibibishe ibiryoshe bija hamwe imana ishimwe turi muri Zaburi 103 umurongo wa mbere kuja kwa kabiri mutima wanje himbaza uhoraho namwe ibimbamo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera undi ko aravuga Dawidi akobwira nde umutima wiwe suyunye akobwira umushaha moname mu gifaransa avuga moname sivyo umushaha ugizwe n'ama emotion ibigumbagumba ibishobisho kwiyumvira l'intellect ubwenge ibiri muri jewe vyose himbaza uhoraho haleluya mbega urabwira umushaha wawe ndabubwira kenshi numva umubiri udashaka hari igihe umubiri ukubuza gushima ukavyuka mu gitondo bikanga kumva nta mvi nta umva udashaka wumva wovyuka ugafungura ukagenda sivyo iyo bibaze gutyo navyuka ati wa mutima wanje ndagira utoke gutya ntiwumviriza naremewe gushima nico naremewe haleluya ni vyiza ko hagira amashimwe aba mu kanwa kawe buri gitondo imisi yose mutima wanje himbaza uhoraho namwe apana mutima wanje gusa ibirimo byose amen umubiri wawe uhimbaza Imana ubwenge bwawe uhimbaza Imana ngo vyose bihimbaze izina ryiwe ryera wow umurongo wa kabiri mutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire ivyiza yakugiriye byose kweka vuga ngo ntiwibagire kubera ni kamere y'abana n'abantu kwibagira n'ibintu biri muri twebwe ntibihera kuri twebwe gusa n'abanyisirayeli igihe bava muri Egiputa baja butse ikiyaga gitukura abantu barenga miliyoni bacamwo abagabo n'abagore bagiye hamwe bari benshi bacamwo baririmba haleluya
babonye Imana ikora igitangaza. Nizazinga n'Imana bakuyeyo. Barabaca, abacakara, abaesclave. Ariko kwa ubushobozi bw'Imana. Kwa isaha Imana ikese. Haleluya. Imana ikende imitima y'Abanyegiputa. Ugambere igendera kuri Farao yari yanse kubarekura. Imana irorosha. Vuga uti irorosha. Bibiliya ivuga ngo hamwe yarakomantaje, ari Imana imukomantaje. Haleluya. Hariho umuntu ashobora kuba akomantaje mu buzima bwawe. Hari igihe shefu wawe akomantaza kuvuga ngo n'umugome. Oya, yakomantajwe n'Imana. Hari igihe Imana imukomantaza ifise igituma. Hari umugambi. Hanyuma igihe cy'Imana kigeze gaca hano yene yafunga na buno igaca yorosha. Niyo yoroheje umutima wa Farao. Irorosha umutima wa Farao. Hanyuma Farao aravuga ati genda munyarutse ahubwo muve ngaha. Haleluya. Imana yamaze gutegura umutima wa Farao. Baca baje mu position de force. Amen. Baravuga ati rero turava ngaha ariko turashaka. Imana amubwira ati genda mubwire umwe wese abwire umuvoisin, umuturanyi wiwe, mubanyi wiwe. Mubwire uti zana coffre fort ugura coffre fort. Ibiriyo byose zana. Imigufu mwambaye kura. Amahereni mwambaye kura. Muzane. Barakura byose ubutunzi bwose barabaha. Yumvire gwa aba maître baha aba esclave. Kweriki hariyo faveur y'Imana. Imana yateguye imitima yabo. Ujya muntu adashobora kuguha, arashobora kuguha ko yategetswe n'Imana. Imana ategetse igikona gikunda inyama kirazana inyama kiraha Eliya. Ibintu bidashoboka. Amen. Abantu muja kwisemba abashefu wanyu ngira bahe promotion, ntimuramenya promotion hiva. Promotion iva ku mushefu, iva ku Mana. Nuwatara ko iva ku Mana, uzorondera Imana, uzorondera shefu wa. Haleluya. Ikigabo cyane n'ikigabo cyazo guhinduka, nuramenya wowe hindura ikigabo cyawe ni Imana. Ja ku Mana iri hejuru y'ikigabo cyawe azohinduka umugabo wawe. Kandi azohinduka. Kwera Imana irashobora korosha. Izi minsi mbwira abajene cyane baba fiancé ngo tuvuga kugira mariage ngo abavyeyi bacu ngo nabapagani n'intagondwa Imana irazorosha umutima mugenda muri principe z'Imana batabemereye jakumana dungu umusozi Imana yoroheje Farao yoranirwa papa w'umufiancé wa mumubwire Imana yoroheje Farao se umukobwa wawe ni iki nta n'igisoda afise nta mafarasi afise nta bodyguard banga afise ariko Farao yari le plus puissant du monde nico gihugu cyambe cyagikomeye mu isi nzima ariko Imana iramworosha genda kwera Imana yategetse hari igihe kenshi Imana idakora kwera duha inguvu umwana w'umuntu gusumba Imana sivyo igituma dutrisha tugaca hane tukabesha niko atuyaza yuko tugiye mu nzira yo Imana itokora ugasanga ushiye kubesha gutrisha kugira uronka akazi ugaca mu binyoma kutinzera ko Imana ishoboye kubikora nagenda bwiye yuko ni vyiza guca mu kuri amen Imana itabikoze suko yananiwe nuko ishobora kwata umugambi wayo cyangwa igihe nikiragera uracari mwifuru nukurayo bitarasha bidahiye birabishe iyo gato irabishe murajya gato itarasha wakuye itarasha uyijya gute wumva imeze gute na peti cihera ariko iyo yahiye haleluya biranga no kurindira amen kwerewe yahiye reka rero bishe vuga uti bishe wow kurindira ni hagoye kuvyumva biraryoshe kuvyumva arimo amen mbwa kurindira imyaka iranjanye sha wewe ukurafa kuvuga nta vyuzi imyaka iranjanye abo twatanguranye abo twiganye bose baze kuvyara aka hama nanje ngo nindire iki nikipagani kiza nta kundi kizokizwa nimutwenge barabikora nzomusengera ntaco mpwemo yazo muhindura wowe uri mpwemo yera kumutegeka mpwemo yera mutegeka ni wakora amen rindira igihe cima wow nubwo yabakijijwe nabisubiremo nubwo yabakijijwe atari w'Imana rindira amen arabarongoye n'abakijijwe bari muri enfer kandi barongoye n'abakijijwe bakamererwa nabi bafise abantu babatije amazi menshi bavuga no mu ndimi guma muri veille de prière nushaka gutaha kwera iki n'umuriro muhira utavuga mu ndimi rindira uw'Imana haleluya
mugabo aramaze gushikayo gumayo ifuru ugumeyo ntuveyo hari abavuga ngo narihenze wihenze warihenze n'ivyo mugabo n'umugabo wawe n'umugore wawe niwavayo koze icyaha cya adultère sivyo ariko mbwira aba jeune niba bavuga amen cyane kuko baracafise chance Imana ishimwe ariko n'uwihenze Imana ishobora guhindura umugabo wawe Imana ishobora guhindura umugore wawe sivyo no kuba mugambi w'Imana urindire ibivuye ku Mana nimwumva bivuye ku Mana cyo bisigura iyo bivuye ku Mana ni Imana yonyene control la situation niba umugore avuye ku Mana Imana iguhaye haleluya ibibazo bizoba muri iyo menage Imana izobiri hagati yanyu haleluya tuzobe nka Adamu uyu mugore wampaye tuzubwira Imana ngo umugore wampaye niba rero muguhaye rero ni sawa ni byiza ko rero muguhaye ikiba hagati yawe reka rero haze ibivuye ku Mana Imana ishimwe haleluya usengere situation zose reka dusome muri Apocalypse byayishoye Yohana cya 4 murongo 8 Apocalypse 4 verset 8 usome ku murongo ivyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu kandi vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro vyama bivuga biti uwera 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 niwe umwami Imana ashobora vyose yamyeho kandi ariho kandi agiraze bivuga ngo ngo ntibiruhuka vuga uti ntibiruhuka kera ntatahura ibanga ryo guhimbaza Imana ya adoration ubushobozi bwa adoration naragira umwanya nkadora hama nkubititse bien kuya vrai hamwe ya deception nyene cyangwa Imana nta kundi urahombye nizura gushima urahombye amashimwe yiwanje ntiyaza renge Imana irahombye ngiye gusoma verset 8 ngo ntibiruhuka kubera ibitaruhuka wagiye kuruhuka mbwa ari ibitaruhuka cyazanganije mpombye Imana nihombye ko hari ibitaruhuka biguma bihimbaza ngo wera uwera uwera birari none ubunyene birakora ngo wera ubunyene yisaha nyene abisa yawe muri uyisegonda nyene mwijuru biriko biravuga ngo uwera amarayika abaserafi isinzi bayamukikije barabana umwe wese abwira mugenzi we batuweruwera umwamenye n'ingabo isi haleluya natwabakiri no mwiza haleluya batanije turafatanya nabo haleluya tutuweruweruwe wera umwamenye n'ingabo isi yose yuzuyemo icyuba isi yose yuzuyemo icyubahiro ciwe abaserafi apana igihumbi apana ibihumbi 10 apana ibihumbi 100 apana miliyoni apana miliyari apana tiriyo insinzi urashaka guharura bariko barabwira Imana uwera isi yose ndavuze ni isi yose muri Aziya huzuye icyubahiro cy'Imana muri Amerika huzuye icyubahiro cy'Imana muri Europe hari icyubahiro cy'Imana muri Afrika hari icyubahiro cy'Imana mu Burundi hari icyubahiro cy'Imana muri MK hari icyubahiro cy'Imana kuva nawe uyu murongo w'8 nje mbwira Imana kumeyo nuhomba Imana ihomba cyasanga njewe muhomba ndetse guhimbaza kuko hari abataruhuka twe turaruha ko twambaye mubiri hari abataruhuka baba ngo wera uwera no kuvuga iki ashizwe ku ruhande apana hejuru ku ruhande atandukanye n'abana b'abantu atandukanye n'iboneka n'ibitaboneka atandukanye n'ivyumviro vyawe ayera atagasembwa ijambo rirakomeye murongo w'9
kandi iyo vya binyabugingo bihaye uguhimbaza n'icubahiro n'ishimwe Amen. ivyagiye kuri ya ntebe aha niyo ibaho ibihe bitazoshira. umviriza ngo niyo ibaho nimba ari ibintu binezera Imana kwibwira iciri wewe ntuvize aho uhera, wewe uri alfa na omega, ntuvize aho uhera, wamyeho. Imana yibwire buri munsi ko yamyeho, ko ubushobozi bwayo budasengane bungana. Haleluya. Umurongo w'icumi, umviriza, bwira mugenzi wawe nawe bashonje, umubwire uti umurongo w'icumi ntugucike. Mubwire umurongo w'icumi ntugucike, verset 10. Haleluya. Vuga umurongo w'icumi, soma. Babakuru 24 Pio nuguri pasteur, vuga n'inguvu. Babakuru, vuga n'inguvu. Babakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe, bagasenga ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe, bavuga 11 bati umwami wacu, Imana yacu birakubereye guhabwa guhimbazwa n'icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose, icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigonze. Icatumye bibaho nuko yabigonze, nubwo bitabihuye nuko amubwiwe, nuko yabiretse. Inara kimwe kibaho atakiretse, ikibabi nigenda kugwa hasi atakiretse, mwafise conscience mu kiganza ciwe. Turego abana b'abantu icubahiro, turego Satani icubahiro, duhe icubahiro ubereye. Umurongo w'icumi bari bambaye amakuhoni, igitsibo bose ari hagati. Haleluya. Barabikura cy'inzahabu kivuga yuko ari abantu b'abahizi, barabikura babiterera ku birenge. Ntabyo nkwiriye, amashuri ufise ntayo ukwiriye, icubahiro ufise ntacyo ukwiriye, ubwenge ufise wabuhawe, inzu ufise wayihawe, ingabire ufise wayihawe. Kura igitsibo, gikure. Koma gikure. Kura ivyubahiro vyawe vyose, kura ubwiza bwawe bwose, kura amashimwe yawe yose, kura amadiplome yawe yose, kura ibintu vyose bigira ikintu gihambaye ubishire hasi. Satani ashaka kumva amajambo. Jewe urumva kameme ndi umu intellectuel, wayikuye he? Jewe kameme mfise PhD, wayikuye he? Jewe mfise ijwi ryiza ndirivyo, iryo jwi warikuye he? Komera Imana amashi. Haleluya. Amen. Yero vy'amajambo numva no guruka. Haleluya. Uje hejuru y'ibintu vyose mu izina rya Yesu. Aho Yesu ari ngo twazuranywe nawe. Abanyefeso 2:6 ngo twazuranywe nawe, twicarana nawe. Vuga uti nawe. Twicarana nawe iburyo bwa data. Bisubira ko turi hejuru y'ubushobozi bwose, kuganza kose, autorite zose za Satani mu izina rya Yesu. Wow. Dusome umurongo wa nyuma, Yohana 3:28. Yohana 3:28. Jean 3, soma. Ni mwebwe ubwanyu munshingira intahe yuko navuze nti, uwo ni Yohana Jean Baptiste ko navuga, si jewe Kristo, siwe Kristo, ariko natumwe kumwitangira imbere. Ariko ababwira abantu bamwemera bamukurikira ba Yohana ati si jewe Kristo. Amen. 29. Uhawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi w'uno mukwe amuhagaze iruhande, amwumva, anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe. Nuko ako kanyamuneza kanje karashitse. Nubwo mwanyemera Jean Baptiste, sivyo? Aje nanje gutegurira uwundi. Si jewe muri icubahiro. Kuva uno munsi numusa kunkurikira. Mission accomplie. Ndahejeje mission yanje 30. Mumvirize urya akwiye gukuzwa. Mumviriza akwiye gushigwa hejuru. Yesu nanje ngigwe mutwe. Subiramo. Yesu akwiye kugira gute? Gukuzwa gushigwa hejuru.
nanje ngigwe muto. Biriza kugira uzobone ivy'Imana yaguteguriye ukwiye kuba muto, ukwiye kumanuka Yesu atuzwe ashigwe hejuru. Inyakitiwe inyagisha yise ugutazira ko kugira gute kuzimangana. Pawulo avuga ngo sije nkibaho ni Kristo abaho, zimangana. Haleluya. Nimba ukurikije Imana, kwereka Imana wamamaje nturapfa. Emera upfe, emera gutwenge, emera kuvuge. Ejo bundi yakorambara ngo hari umuntu akora kuvuga ngo uri umusataniste, mureka avuge. Jewe sinkeneye témoignage y'abantu, nkeneye témoignage yo mw'ijuru. Mw'ijuru barazi ico ndi, ijuru niryo rizoncira urubanza. Haleluya. Kandi bisaba yuko ukizwa. Udarakizwa uzo kuraba Pastor P. Umve ngaho udakijijwe, ukuramukira kuri YouTube, ni vyiza gukizwa kugira ube muri abo bantu bahawe umugisha, ndio abaho umugisha.